Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubushinwa bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyuranya n'amasezerano y'ubucuruzi baherutse kugirana, maze buvuga ko bwafashe ingamba zo kurengera inyungu zabwo. Mu Burundi harangiye ibikorwa byo kwiyamamaza byari bimaze ibyumweru bitatu mu matora rusange ateganijwe kuwa kane wa kino cyumweru. Murano makuru kandi turajya mu majyaruguru y'Ubufaransa, aho twaganiriye n'umuganga w'umurundi w'inzobere mu gufasha mu kubyara abagore batwite abana barenze umwe. Twafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere, turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Nina Iradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya ntibwemeye igisabo ca Ukraine cyo guhagarika intambara atakirinze gusabwa mu kiringo c'amezi 3 mu biganiro bigira kabiri bitaziguye vyabereye muri Turkiya. Umukuru w'intumwa z'Uburusiya muri ivyo biganiro yavuze ko yasavye ko ahubwo hoba guhagarika intambara kw'imisi 2 canke 3. Izo mpande zibiri zemeye guhanahana izindi mbohe z'intambara, harimwe abagwaye n'abakomeretse n'abafise imyaka ishika kuri 25. Ukraine yaciye Moscow urutonde rw'abana yifuza ko Uburusiya bugarukana, kandi yuko irasaba ko muri uku kwezi haba inama hagati ya President Zelensky na Putin, bishoboka ko Donald Trump yoyizamwo. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye ko hakorwa itohoza ryigenga ku makuru avuga ko abanyapalestina n'imiburiburi 231 bishwe mu manuko bwa Gaza ku munsi w'Imana n'abasirikare ba Israel hafi kibanza gitangirwamo imfashanyo c'ishirahamwe rishigikiwe na Amerika rya Gaza Humanitarian Foundation. Hari inkuru nyinshi z'ababonye ko ibintu vyagenze, ariko igisirikare ca Israel IDF n'iryo shirahamwe vyose vyahakanye ko atakintu nk'ico cabaye. Ni inkuru ya Sebastian Asha ari Yerusalemu mu mva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Ni ijambo rikakaye Bwana Guterres yatangaje ko yumijwe n'ayo makuru, kandi ko bidakwiye ko abanyapalestine babuzwa ubuzima bwabo kubera ibiribwa. Abanyapalestine bavuze ko barashwe amasasu n'ingabo za Israeli ubwo berekezaga ahatangirwa imfashanyo irafa. Naho abaganga b'ibitaro bya Nasser batangaje ko bavuye abantu benshi bakomerekejwe n'amasasu. Umuryango w'abaganga batagira umupaka uvuga ko abo wavuye bababwiye ko igisirikare cya Israeli cyabarashe impande zose. Igisirikare cya Israeli cyahakanye kurasa ku basivile, mu gihe umuryango ufasha wa Gaza nawo watangaje ko ibyo abatanga buhamya bavuga ari ibinyoma byahimbwe n'abagambiriye ikibi. Umunyakenya Boniface Mwangi aranira agateka ka muntu yagirije abategetsi bo muri Tanzania ko bamushimutse bamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ububisha imbere yuko bamusubiza muri Kenya. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Mwangi avugana amarira yavuze ukuntu inzego z'umutekano za Tanzania zamukoreye ihohoterwa agasakisaki n'undi muntu w'umuganda Agata Atuhaire w'umushingwamanza i Dar es Salaam mu kwezi guheze. Uyu nawe yavuze ko yafashwe nabi imbere yuko atahukanwa. Abo babiri bamaze imisi bafunzwe nyuma yo kugerageza kuja mu rubanza rw'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania, Tundu Lissu afunzwe. Abategetsi ba Tanzania ntibaragira ico bavuze. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Inyeshamba ziyitirira idini rya Islam rifitanye isano n'umuhari Al-Qaeda zivuga ko zateye ingabo za leta mu gisagara ca Timbuktu muri Mali. Umuhari w'izo nyeshamba Jenim uvuga ko umaze igihe ugabaye ibitero ku birindiro vy'ingabo za Mali harimwe n'ikibuga c'indege za gisirikare. Ni inkuru ya Simon Pondford muva mw'ijwi rya Fenega Kwaya.
iki kibaye ikimenyetso gishya kigaragaje ihungabana ry'umutekano muri Mali no mu karere ka Sahel muri rusange. Impirimbanyi ziravuga yuko zari zigambiriye abasirikare ba Mali bari Timbuktu, abahatuye bakavuga yuko bumvise urusaku rw'amasasu n'ibindi biturika. Uyu mujyi ufite amateka azwi cyane, ukaba ndetse n'umwe mu nyibutso ndangamurage z'umuryango w'abibumbye, umaze iminsi waragoswe. Mu 2012 wigaruriwe n'inyeshyamba za Kisilamu hamwe n'abarwanyi b'Abatuareg, baje kuhakurwa n'ingabo z'Abafaransa. Gusa haba muri Mali haba no mu bihugu baturanye, ubwicanyi bwakomeje kwiyongera, bituma abantu babarirwa muri za miliyoni bakurwa mu twabo. Intumwa ya Perezida Trump muri Syria Thomas Barak ivuga ko Washington ishigikiye umugambi w'uburongozi bushasha bw'i Damasiko wo kwinjiza mu ngabo z'igihugu ca Syria abahoze arabagwanyi biti dini rya Islam baharugwa mu bihumbi. Indongozi z'igisirikare zivuga ko ibihumbi 3 n'igice ari Uyghurs bava mu Bushinwa no muri Aziya yo hagati bo kwinjira mu mugwi w'ingabo uherutse gushingwa. Thomas Barak yabwiye ikinyamakuru Reuters ko ari byiza kugumana nabo bagwanyi, benshi muri bo bakaba bari abizigirwa cyane ku butegetsi bushasha bakaguma mu mugambi wa leta aho kubakuramwo. BBC ivuga ko ugutotezwa kw'abanyamakuru b'abanya-Iran bakora mu gisata ca BBC gikoresha ururimi rw'igiperesi kwagwiriye cyane haba mu Bwongereza n'ahandi ku isi, hamwe no gutera ubwoba imiryango yabo iri muri Iran. Umuyobozi mukuru wa BBC Tim Davie yavuze ko hejuru yo gukorerwa ububisha, ugutega ubwoba n'ingwano yo gushusha abantu mu mutwe ziterwa n'abakozi ba leta ya Iran bakora mu mahanga, abanyamakuru ubu bariko barabona ko kwibasira inshuti zabo mu gihugu cabo vyagwiriye cyane. Mu gusaba Iran guhagarika ivyo bikorwa, Bwana Davie yavuze ko bigaragara ko bigamije guhatira abanyamakuru ba BBC guheba akazi kabo canke gusubira muri Iran. Jacques, urakoze Nina Iradukunda. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku yerekeranye n'ubucuruzi. Ubushinwa bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyuranya n'amasezerano y'ubucuruzi baherutse kugirana, maze buvuga ko bwafashe ingamba zo kurengera inyungu zabwo. Itangazo rya Minisiteri y'Ubucuruzi mu Bushinwa ryamaganye amagambo ya Perezida Trump yuko Ubushinwa bwanyuranije n'ayo masezerano yasinyiwe i Geneva mu kwezi gushize, maze rishinja Amerika gushyiraho inzitizi nshya. Ni inkuru ya Laura Bika mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Uruhagarara rwasubiye kwigaragaza hagati y'ibihugu bibiri vya mbere bitunze kurusha ibindi ku isi, nyuma yaho impande zompi zagirizanije kurenga ku masezerano y'umwumvikano ku rudandaza. Amerika n'Ubushinwa byumvikanye kuba birahagaritse gusubirizanya mu ndumane nyuma y'ibiganiro vyabereye i Geneva. Ariko mu ndwi iheze Bwana Trump yavuze ko Ubushinwa bwahunyanze ayo masezerano, acatangaza umugambi wo kwaka abanyeshuri b'Abashinwa impusha zo kwinjira mu gihugu za visa no gukumira kugurisha ku Bushinwa ubuhinga bwo guhingura utwuma nkenerwa cyane mu bikoresho by'ubuhinga bwa none. Mu rwandiko, umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe ubudandaji yavuze ko ibi Amerika ikoze bibangamiye cyane umwumvikano w'i Geneva, ngo kandi Amerika niyabandanya muri iyo nzira Ubushinwa buzofata ivyemezo bikomeye byo gukingira inyungu zabwo. Inkuru ya Laura Bika. Tugiye mu Burundi aho mu kanya harangiye ikiringo c'indwi zitatu cyo kwiyamamariza amatora azaba ku munsi wa kane tariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ku rwego rw'igihugu imigambwe imwe harimo n'uri ku butegetsi CNDD-FDD yasozereye iyo myiyamamazo mu mpera z'indwi. Umugambwe CNDD-FDD wavuze ko iyo myiyamamazo yabaye nk'urukino rw'umupira w'amaguru aho nuguye mu higanwa umuvyura. Iyindi migambwe yo iridoga ibitari bike bitagenze neza. Mugenzi wanje Prime Ndikumagenge ari mu Burundi muri kino gihe, twavuganye mu kanya kashize ku murongo wa telefone ari Bujumbura, mbanza kumubaza uko yabonye icuka kimeze muri minsi ya nyuma yo kwiyamamaza. Ikintu cyambere no kubwira nuko hano mu gisagara cya Bujumbura uhashitse utahahora, ikintu cyambere wo kwibaza nuko hoba hari umugambi umwe wonyene wo rero umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko
uciye hirya n'ino mu makartier ubona amabendera y'uwo mugambi uri ku butegetsi ari yashinzwe yonyene, ngira nta barabara utoyasanga ko, kandi ku bisanzwe imigambwe iri kwiyamamaza muri aya matora irenga 20. Amabendera y'imigambwe rero uyabona gusa hagize nk'imodoka yayo iguca iruhande igiye mu myiyamamazo, canke ugiye ku kibanza bagiriramwo iyo myiyamamazo nyene. Mu makartier rero abahaba bavuga ko atarindi bendera urwaruka rwa CNDD-FDD rwemera ko rishingwa. Aba muri ayo makartier canke aba mu yindi migambwe baravyidogera, ariko urabona yuko bamaze kubimenyera ku buryo atangorane bigitera. Imyamamazo rero yagenze neza. Umugambi uri ku butegetsi uvuga yuko byagenze neza cyane ku buryo ngo ari iteka ku gihugu. Mu bikorwa byo gusozera imyamamazo ku rwego rw'igihugu ku wa gatandatu heze mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura nyene, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko byose byabaye muco yita fair play, ni ukuvuga nko mu rukino rw'umupira w'amaguru aho n'uwo muhiganwa aguye hasi umufata ukuboko ukamuvyura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kumunganira yavuze ko yasanze imigambwe yose itavuga rumwe na CNDD-FDD atanumwe ufise ico negura uwo mugambwe wiwe. None niko bimeze, iyo migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ntacyo igaya na kimwe? Reka bidogera byinshi cyane. Hera ku bitoro, iyo migambwe yavuze yuko itaronse ibikwiye canke ngo ibironke ku gihe kugira ngo ishobore gushika iyo yashaka kuja kwiyamamaza. Aho rero ikavuga yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wowo wagumye ubironka. Ku bijyanye n'ubwisanzure bwo kwiyamamaza mu bisagara, iyo migambwe ivuga yuko atabibazo bidasanzwe byahabaye, ariko ngo ku mitumba ya ruguru ivuga yuko ahubwo muri iyo miyamamazo habaye iterabwoba ridasanzwe rikorerwa bamwe mu banywanyi bayo, aho ngo bakubagurwa, bagakubitwa, ngo bagafungwa no gufungwa, ibikorwa byabo nabyo byo kwiyamamaza ngo bigahungabanywa. Kuri ibyo byose rero bongera ko yuko bataronse igitoro gikwiye nk'uko nayemeje kubivuga, ariko na cyane cyane iyikomeye avuga yuko ngo muri no minsi hari abanywanyi bayo bariko barakwa ku gahato amakarata y'itora, abandi ngo bakaba basanze ayo makarata yabo hari abayabatoreye kandi batigeze babatuma. Nyamara ibyo byose rero bavuga yuko babishikirije mu kwijejwe rw'amatora seni kugira barabe yuko muri iyi minsi isigaye yoba yabitoreye inyishu. Kugeza ubu ngubu iyo migambwe yose iravuga ko izitaba amatora? Ego, gushika ubu muvuganye n'abaserukiye iyo migambwe bose n'abigenga bemeza yuko uko biri kose, uko byoba byaragenze kose bazoyitaba, nivyo genda nabi bakazovyerekana ari uko babanje kuja mwihiganwa. Ejo rero kwa kabiri no kuwa gatatu azoba ari minsi y'agacerere k'imyamamazo imbere yo ku munsi wa kane w'amatora nyezina. Turacyashaka abo mu murwi ushinzwe amatora mu Burundi tugira ngo twumve ibisobanuro batanga kuri ibyo bivugwa n'iyo migambwe. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 11:42 hano i Londres, saa 12:42 mu Rwanda no mu Burundi. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89.7. BBC gahuza miryango. Tujye mu Bufaransa kubera kwitaho neza abagore bibungenze cyangwa se batwite. Dr. Gerard Ndayizamba yataziriwe umuhinga wo kubyaza amahasa canke impanga mu Kinyarwanda. Uyu ni umurundi w'umuganga w'abagore bibungenze mu ntara ya Normandie mu Bufaransa, akaba hari umuhinga muri ico gisata aho abagore bafise inda y'amahasa mu majyaruguru y'ico gihugu birukira. Mugenzi wanje Alain Majesté Barenga yamusanze aho akorera, dutegurira inkuru ikurikira. Ugishika mu gisagara ca Cherbourg ni mu ntara ya Normandie mu buraruko bushira uburengero bw'Ubufaransa, wakigwa n'ubwamo bw'amaboti n'ubundi bwato bunini bukurakurana gutwara ibidandazwa. Cherbourg isanzwe ifise ikivuko kinini buraya kingana amahegitari 1500. Mu gihe abirabure bahaba baharurirwa ku ntoki, umwe yihaye izina muri ako gace kari hafi y'igihugu c'Ubwongereza ni Dr. Ndayizamba Gerard, uwo mugabo w'imyaka irenga 60, asanzwe ari umuganga w'abavyeyi bita gynecologue mu Gifaransa. Abahaba na cane cane abagore n'ibinyamakuru vyaho bikaba vyamutaziriye umuhinga mu kuvyaza amahasa n'ubushuri, spécialiste de jumeaux et de triplés mu rurimi rw'Igifaransa.
muganga Gerard Ndayizamba we bavuga ko ubwo buhinga n'abandi baganga mu Burundi babushikako mu gihe buhabwa agahembo keza n'ibikoresho. Ikintu ntazo kwibagirwa ninge nabo dukorana bagumye banyizera ubuhinga bwo gufasha abibungeza amasa ndabukoramwo kuva hashize hafi imyaka 25. Amashuri y'ubuvuzi si menshi muri Afrika. Ikindi kibabaje nuko abaheje kenshi nkuko tubibona cyane mu Burundi muri imyaka iheze abaganga bahejeje bahitamo kugenda gukora mu bihugu biteye imbere kubera ata bikoresho bafise cyangwa umushahara muto cyane. Ku bitaro bya Cherbourg ahamaze imyaka 28 ahakorera abagore bafise imbanyi z'amahasa n'ubushuri. Hari n'abava mu bindi bice by'Ubufaransa bya kure baza kwisuzumisha muri ako gasagara ka Cherbourg gafise abantu barenga gati 80,000. Umwe muri bo ni Christelle aheruka kuvyara abana b'ubushuri. Avuga ko iyo ataba Dr Ndayizamba Gerard byari byamukomeranye, ariko abandi bagore nkawe bamurangiye yibarutse atangorane. Il fait avec le sourire, il mérite très bien même. Ibyo akora bikora yishimye, arashoboye cyane. Ndanezerewe ko nabyaye impanga 3 z'abakobwa nta kibazo ngize kubera muganga Ndayizamba. Yanyitayeho, ndamushimira kubona yarampaye bano bakobwa beza banjye 3. Namuvuga nk'umuntu ukora akazi ke neza, ufata umwanya we abikorana urukundo. Yanyitayeho igihe cyose nari ntwite, yuzuye ubumuntu. Il est humain, il est attentionné. Ibyo biremezwa n'abasanzwe bakorana na Dr Ndayizamba Gerard nka Angélique Leroux arongoye igisata c'abana kuri ibyo bitaro. Un gynécologue hyper investi dans son métier. Ni umuganga w'abavyeyi akunda akazi kiwe, akora akazi umutima uri munda, arakunda abamwituye, ni igitangaza, ni umuhinga, afise ubwitonzi, yumviriza abantu kandi yitaho abamwituye buri mwanya. Nta kibazo atishura nibiba bigoye, afise ubuntu bwinshi muri we. Jewe ubwanje naho dukorana yarankurikiranye afise inda y'amahasa. Nibuka ko tihenda yapimye abibungenza amahasa. Ndibuka mbwira ibiro abana banje bazovukana nkibafise mu nda, kandi nuko nyene vyagenze maze kubavyara. Et quand ils sont nés, le poids qu'il avait estimé, c'était le poids exact. Nayo Florence Lavna umwakizi kuri ibyo bitaro avuga ko Ndayizamba ari umuhinga mu gisata c'abavyeyi aboneka gake yitangira abo bakorana n'abavyeyi. Pour moi et pour toute l'équipe, Monsieur Ndayizamba est quand même un pilier de la maternité. Kubwanjye nabo dukorana Ndayizamba ni inkingi y'igisata cy'abavyeyi hano Cherbourg. Afite uburambe n'ubuhinga kuva ntanguye akazi ko kwakira abavyeyi mu 2000 niwe wanyakiriye, aranyigisha, arankurikirana. Ubu nanjye ndi mu bitabazwa mu kwakira abavyeyi bibungenze no kubabyaza. Ni umuntu uhora ari hafi y'abagore batwite. Sije gusa rero bivuga, benshi mu bagore ba hano Cherbourg barabishimangira. Femmes de Cherbourg lui doivent son suivi. Abakorera muri ibyo bitaro na bamwe mu bahivuriza basaba ko hoshigwaho igitabo c'iteka citiriwe uwo muganga wo mu Burundi asigaje igihe gito kugira aje mu karuko k'izabukuru mu ntumbero yo kwerekana ko abimukira bafatiye runini iterambere ry'Ubufaransa. Mu ntara ya Normandie mu buraruko bw'Ubufaransa, Alain Majesté Barenga. Tuve muri Normandie tujya mu Burundi aho ibigo byo kwakira no kwitaho abageze mu zabukuru bikiri bike cyane. Kimwe muri byo kiri muri zone Mutoyi muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, cyashinzwe n'abapatiri b'abataliyano bazwi cyane muri ako karere ku yindi migambi myinshi y'uburimyi n'ubucuruzi. Imiryango ahanini y'abarimyi imaze kujyanayo abayo, ikabivuga ko icyo kigo cyabaremuruye umuzigo udasanzwe. Kwitaho habashaje ngo bisaba uburyo n'ubuhinga bwinshi badashobora kuronka, ariko n'abarongoye icyo kigo bavuga ko cugarijwe n'ubukene bw'uburyo. Ni mu gihe imiryango yo icitura kugira ngo cyakire abayo ikaba yo iguma yongerekana. Judas Yihundimpundu yaragendeye icyo kigo yongera agana n'imwe mu miryango ifise abatamakazi bagana icyo kigo. Abakozi bakurikirana abatamakazi babungabungiwe mu kigo citiriwe Urukundo bariko barakira abashitsi. Turi ku mutumba Nkuba, zone Mutoyi, komine Bugendana, ku birometero birenga 40 uva ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni igihe c'isaha 5:15. Abatamakazi baharurwa muri mirongo bagandagaje mu bwugamo bw'inyubakwa babamwo. Bamwe bariko barakoma amashi, abandi bagerageza kuririmba nubwo biboneka ko utuguva atari kirenga.
kubera ubusaza hari abo usanga barahumye, hari n'abiyunguruza ku dukinga tw'abagendana ubumuga. Kubaganiriza ntibyoroshe, bisaba kuvuga cane. Marita Ntunguka w'imyaka 86 aguma yiyumvira biwe. Nakuzukuruza ndaronka nkizikuzukuru mbwa turacari duto duto, kamwe kitwa Nadia Maria Bella kandi nako ni Melissa. Bahora baza kundaba, mu gitondo turafungura ubuyi, saa sita bakatugaburira nyene ifungurwa, no ku mugoroba nuko nyene. Yego tubayeho neza. Bamwe mu babungabungiwe muri iki kigo nta mwana n'umwe basigaranye. Kugira babibagize intuntu, hari porogaramu zitandukanye bateguriwe, harimo no gusenga imisi yose. Regina Maheza w'imyaka 90 n'umwe muri bo. Ndimo bana Bikira Mariya hajya tuzinduka twicara ngaha nyene tugasenga, dutangura ibisabisho byo mu gitondo, hanyuma tugaca dukurikiza intuze icyakura. Igihe cy'isaha 6 haba hageze gufungura. Uno munsi bafungura utuboga, ibiharage, umutsima w'umwumbati n'agaceri. Imiryango ifise abayo muri iki kigo ivuga ko cayiremuruye umuzigo udasanzwe. Narijari y'abarimyi yemeza ko yakoresha uburyo bwinshi cyane kugira ibabungabunge. Hari n'abagurisha amatongo. Privato nta magendero na Sergio. Hariho ukuntu umuntu adasize y'ubugaye yashobora gusohoka yahakwa kugwa mu manga. Byasaba yuko rero tuguma tumwugaranye, impunzo yarazita nyene keshi yaraziyambura akazita. Ico kigo no kugishimira no kugikenga bukira kubera canyijije ingorane nini. Mama yaje ngaha ameze nabi, aba bapatiri n'ababwiye nyene bimeze baramfashije kugira ashike ngaha. Byarambabaza gose kuko naragerageza uburyo bwose ndamufasha nkananirwa, mushikanje akamfasha bikanka. Twarariye gatonya nyene nagatongo gatonya. Nashatse kumenya ingene vya kino kigo vyifashe, maze negera Emanuela na Karutimana, umwe mu bakijejwe. Abatamakazi dufise 62. Bamwe barafise ego imiryango, abandi nabo usanga barabahezeko, turabafasha mu kubafungurira, tukabambika, tukaboza, tukabavuza. Emanuela avuga ko cugarijwe n'ingorane z'uburyo mu gihe abacitura baguma bongerekana. Mu bisanzwe abakeneye gufashwa bari benshi kandi n'ababisaba ni benshi, none uco usanga ubwo buryo butahari bukwiye kugira ngo bakire benshi gusumba abadufise ubu. Twebwe twosaba abo babashima kino gikorwa bakaraba ingene boterera. Ikigo citiriwe urukundo gitunze abageze mu zabukuru co mu Mutoyi gikoresha uburyo bwacu bwite, kikongera kikirimira bimwe mu vyo kibagaburira. Kigerageza kwibako muri iki gihe ibiciro biguma biduga, ubukene bw'igitoro nabwo bugakomeza kwiyongera. Ibi vyompi bikaba vyakigize kwingaruka. Iyo nkuru ya Gildas Yihundi Impundu ni inkuru tubasubiriyemo. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 12:53 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye mama ibyo kujya kureba Chris we rero byabaye ariko ndicuza impamvu nagiyeyo. Niyo gukubise ankubita iyo nkubita basi bikagira inzira mama, ahubwo se nashoboye kumubona. Turi yanze kukwakira se. Ni saa 12:45 kuri BBC. Uranaho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere muri Afrika. Ikipe ya Pyramids yo mu Misiri niyo yaraye yegukanye igikombe cyayo cya mbere cya Africa Champions League, itsinze Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo ibitego 2-1. Umukino wabereye mu Misiri ni nyuma yo kunganya igitego 1-1 mu mukino ubanza muri Afrika y'Epfo.
ku mugabane w'uburayi inkuru ikivugwa cyane n'intsinzi ya Paris Saint-Germain kuwa gatandatu yegukanye igikombe cya Champions League ihondaguye mu buryo bukomeye ikipe ya Inter Milan ibitego 5-0 kakaba n'agahigo k'ibitego byinshi ikipe imwe itsinze indi harimo ikinyuranyo cy'ibitego 5 ku mukino wa nyuma wa Champions League. Abantu babiri bahasize ubuzima, abarenga 190 barakomereka, amajana batabwa muri yombi. Abafana b'ikipe ya Paris Saint-Germain bishimira iyo ntsinzi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Ubufaransa yavuze ko abapolisi 22 n'abashinzwe kuzimya umuriro 7 bakomeretse, imodoka zirenga 250 zigatwikwa. Mu mukino nyirizina Paris Saint-Germain yarushije cyane Inter Milan ku mpande zose. Paris Saint-Germain iri mu makipe akoresha amafaranga menshi kandi ifite ikipe ihenze cyane. Mu bakinnyi 11 batangiye umukino wa nyuma, imibare itangwa igaragaza ko bahagaze miliyoni 404 z'amapaundi ugereranyije n'ikipe ya Inter Milan yo mu bakinnyi batangiye 11 bahagaze miliyoni 137 z'amapaundi. Perezida wa Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi yatangarije Canal Plus ati abantu bose baratunenze kandi baradushidikanyaho. Abantu benshi ntibemeraga umushinga wacu. Intego ubu ni ukongera gutsinda. Byatwaye imyaka 14 yo gukora cyane, ariko hari icyo twubaka kuri ejo hazaza. Ishoramari rya Qatar Sport ryaguze Paris Saint-Germain muri 2011. Kuva icyo gihe iyi kipe yakoresheje miliyari 2.1 z'amapaundi mu kugura abakinnyi, nk'uko bigaragazwa n'ibyegeranyo byakozwe n'ikigo cya Transfer Market. Ahandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Manchester United yemeye amasezerano na Wolverhampton yo gusinyisha umukinnyi ukomoka muri Brazil Matheus Cunha. Uyu musore w'imyaka 26 y'amavuko yiteguye kuba umukinnyi wa mbere wa United usinyishijwe. United ikaba yariyambaje amasezerano ye agendanye no kuba Wolverhampton yamurekura amasezerano ya miliyoni 62.2 z'amapaundi. Uyu mukinnyi wanakiniye ikipe ya Atletico Madrid ngo azasinya amasezerano y'imyaka 5 na Manchester United ashobora kongerwa amezi 12. Uyu mukinnyi yari i Manchester mu mpera z'icyumweru gupimwa ubutarumikwa cyangwa se ibizamini by'ubuzima. Ejo ku cyumweru nibwo yerekeje mu ikipe y'igihugu ya Brazil gutegura umukino uzayihuza na Equateur ku wa 4 mw'ijoro mu majonjora y'igikombe cy'isi. Uwo uzaba ari umukino wa mbere wa Carlo Ancelotti nk'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Brazil. Matheus Cunha yatsindiye Wolverhampton ibitego 31 mu mikino 76 kuva yayigeramo muri 2023 avuye mu ikipe ya Atletico Madrid, aho yaguzwe miliyoni 35 z'amapaundi. Umutoza Ruben Amorim yifuza kuvugurura bikomeye ikipe ya Manchester United nyuma yo kwitwara nabi muri shampiyona ishize, aho yarangije iri ku mwanya wa 15. Ni mu gihe kandi umutoza Ruben Amorim avuga ko kapiteni we Bruno Fernandes afite icyizere cy'uko azaguma mu ikipe ya Manchester United. Uyu kapiteni Bruno Fernandes biravugwa yuko ashakwa cyane n'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Gusa amakuru akavugwa yuko akayabo ka miliyoni 80 z'amapaundi atagwa nabi ikipe ya Manchester United mu gihe ikipe ishaka kongera kwiyubaka no kugura abakinnyi bashya. Aha ni naho soreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Ni nayo rero ashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Mu kubasezera ariko nababwira ko Ubushinwa bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyuranya n'amasezerano y'ubucuruzi baherutse kugirana, maze buvuga ko bwafashe ingamba zo kurengera inyungu zabwo. Naho mu Burundi mu kanya harangiye ikiringo c'indwi zitatu cyo kwiyamamariza amatora azoba ku munsi wa 4 tariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu n'amatora rusange ku rwego rw'igihugu. Imigambwe imwe harimo n'uri ku butegetsi CNDD FDD yasozereye iyo myamamazo mu mpera z'indwi turangije. Hano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Amakuru mwamutumvisha no kuri radio murasanga ku rwego rwa internet ni BBC gahuza akadomo.com.